Ntibambona rero simboneka. Aje sinimana gusanya abantu bakurabira mu bihingira bakubaza ko Imana. Ariko je sinimana. Yagenda umwana w'umutima mwiza vraiment ndakunda nasi urukundo. Ani nguvu nikirira. Tukubaka. Je nawe mungu yamfukamiye. Sino navyemera. Fukama kubiki. Kugira ngo anyereke ko aciye bugufi gose. Cyangwa anyereke ko nkunda gose. Ivyo bintu katani urukundo rubaho. Mana yanje Angeli. Nta rukundo ruriho. Angeli. Nta rukundo rubaho. Udeseve no kuri kwima. Udeseva. Ndamukunda. Wadukunze n'Imana yo mwijuru. Nta nundi murazo dukunda ba. Ndamubaza bo cyagiye bambwira ngo urankunda. Uyu munsi uranyanga vyagute. Kandi gana niko se nigeze ndamukorera. Ko kunyumva mu kwatinze kurahera. Niho acava rero ko kutankunda. Nta muntu yavuga ngo urumva ngo ndakunda. Narabona bateri bikomere kuri inosi. Ukibaza n'impamvu Imana yanabaremye. Avuga ati ne nkuyu kwera Imana ntinicuza. Kubera muremye. Abantu vraiment ngo baremewe kubabaza abandi bantu. Kandi ukikana kubabaza gatari nubwo wigeze ukibabaza wewe. Ari gihe ndiko ntibiragushika ku buryo byarige barabimbako nkuva imenga Imana yofuma yubikisi ikaturimbura twese ikarema abandi bantu bashashangira ngo hoza n'abantu b'imitima mizima abantu bafite umutima mwiza babaho batazi kubabaza abandi. Nibi urane wowe nimba ushobwe mukira umuntu ndiko ukumva ko ubaye tushe uvuga ngo uracafise mpwe mu Imana akiri muri wewe naniyumvire ko ufite umutima ubabara uraho sinanze ko je yaragafise abana bakondanye bari bamawe nabadawe hari Angeli ubuzima bwiwe buzoherera nyene mu kuba singo igumana umusinga ari ngaho yikinire filme kugeza ashaje nibibaje kibazo cyo bakiri he man ni mezani na mtoto shidiko ariko ibyiza by'abahungu ntabivuze abandi birirwa hano baririmba tabagabo barakaramba Imana bahezagire batugiriye ibyiza barahura shana abana barahura nabo shadi njakeza kabagabo ntakeza ni umva twakuze twumva ba mama batubwira ngo umugabo uje umugaburire wigaburiye kubera iki barazi ko ntakeza kanyu izo zari imbyino zo gucanisha amabana nisa zari imvugo zo gucanisha amabana bavuga ngo umugabo none niyo ugiye kubaka hari ukuntu bakubwira ngo umugabo niyavuga uje umufate nk'umwana kuko kimwe ntimushoboka yo diko Dico Entertainment. Nemwe abahungu mwebwe akeza kanyu nakahedi. Man ndakwizeye. Akubitabangura. Kutabangura. Man tuvuge gute igakane bon ntipe mwiza ari umutipe ari presentable umutipe umukobwa wese yo mwipfuza. Rero abakobwa nibigira injiji ngo barabakunda baragize iki. Nkaho je bakobwa jewe ndabaraba uburyo buyirirwa ku marezo sociaux. Ukavuga ati yaba ndagahungu sha. Yaba ndumuhungu no. Akanzu je ndambwira kana tumviriza. Ijya abakobwa jewe umunsi nzokumva ko ari bagiye bakagenda barakuvuga ngo ntushoboye nzobabara. Kubera ko hamwe bogenda uko nyine bavuga ati kane nta cyatsi kuko nibo bizanye uye nane ni gute umwana w'umukobwa aguma yishira ku muhungu atambukeneye kirazira rero kuguma wishira ku muhungu uzi ko atagukunda reka man wofu mukomereka basimbwiye we nyine akaza akaguprovoka ahubwo ati je ndagukunda la save ariko apana kukomereka ari wo wijanye gute wishira ku cuma ko nduribona kandi ndakwizeye man urumwere meze umva Hey bae. Yes, me Amal. Hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ayayayaya ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ibyumba byiza by'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane ni Turonsa Hotel Paradise on Earth. Okay, ladies and gentlemen, murumugisha kuba murahisemo kubana na Dico Entertainment mu kazi katoroshe kuno mwaka aho dutegereza kujabuka of course tukurira iyindi ngazi tubifashijwemo na ndiho ni wabikora
akabigirura. Ni wa Mungu wanyu nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. Vlog, aka Diko, aka the ambassador, again and again. For the first time nakiriye uno mukobwa yitwa Angeli. Ni umuntu nakiriye nzi izina rimwe kabisa. Nibwo bwa mbere nakiri, urumva abandi nahora mbanza amazina yose. Yego. None kondi urumu ngenda byite gute Moki mbeshera to umushakashatsi gute byakunane kumenya izina rya Angeli gira kabiri ibaze vraiment gikirundi we habwo hari handi zitazi gikirundi hariyo Angeli yumva Angeli ni rya film sivyo ni ry'umugabo wa film wampaye sivyo none irya Angeli byitwe ryanyaye rimwe niswe nasi na mama na papa we imbere ko turigera ko rero habwo harana kandi kanuka nama mbona kiyongera kuri Angeli ni Azalia ni kaya kandi Azael voilà Angeli Azael akonda kibuze igikirundi naryo nkunda kuraza mbona witwa nka ndiko ndatomboza kwete uri mu mugabo abantu babitwa bayirakoze iyo generation yaho hantu witwa gute irindi ndiko ashumuha none wakwitwa Bagiremana ngo iki ni uraho hano kwa ira none kugomba kujyona nirakoze ivyo vyayira na ariko witwa Nukuri ntacyo narinzi. Nirakoze. Apana ivyo kubesha ntacyo narinzi. Singomo vuge ngo cyangwa ugasanga nageze kurira buko ahantu ricara ingumamwo. Aho bimenye no ko umushakashatsi twugire atano basha no kukwinyegeza wewe. Nibatse. Ndaza ahantu wagiye uranyinyegeza. Wafi. Ndaza ahantu wagiye uranyinyegeza. Wewe aho nzofutira imbere yawe. Wagiye za Lubumbashi uja Dubai ukoroka ni Singapore ni hehe wige se waruyigenze kiyagihe warambajije namubwira atavuga Imana ishimwe ko bantare ntari no mu Burundi ko ahubwo je narinda guhomba omombe mwe mfuma nigumira kubera wewe yazi ko ari genda naguhunga oya dufiki yanje ariko tutashwana na rimwe ko nzura umuntu wanje nubwo nyene tutabonana gose ndagufitisha vu rero sha oya tuve ngaho rero turwanye rihere kuko nkumbuye kugwana shampero kakugwana niga muri primaire naje ni ubu mwono ofata tugwaye naje ni pants waje zo kurondera undi munsi turaye kutubikemura tushire mu bigere cyangwa mu ngo ico hejuru ico hasi tuzogwana ico hejuru cyangwa ico hasi nakiye Angeli ningo bana gutera ibijambo byinshi ubanza ndamukiriza abantu bari bagukumbuye batazi kuzonaza urumva ko ka reka kwanza ndakuramutse kwanza wedi yego yambi cyane yego meze neza kabisa ama ndaramukije abantu bose bakurikirana the entertainment nizere ko mwese mu meze neza kandi ndaramukije n'abafanzi banje reka nizere ko namwe mugwe neza wow baramukije neza cyane umwe mu bantu mwibanga ntangere bafise abafana benshi ariko Angeli kubera iki hano hantu ndahahere vraiment kubera iki kumbuga ngurukana bumenyi udakunze kubonekana gose sinzi nimba ari defo sinzi kari karite umva ufise abafana benshi umuntu azobirabira he mu mafilm zaba yasohotse mugabo kubona Angeli ngo uzobona ngo ku mapage ngo uzobona ngo mapage ngo ngavuga abandi ngo yamuvuze kuzokubona mu mashowbiz abahari sinzi yana umutima mubi none datwa batamvuga kuri bo canke kuri wewe kuri bo nibambona rero simboneka ahubwo wewe ni ufise umutima mubi kuko ura n'Imana ibaze umuntu y'Imana ugazigiye yimanye n'amakuru Angeli wotangi mu byo ufise n'igiki wotanga kukarubuza ro kintu kanyibukije ko kw'Imana reka tuvyihore arundi waraye wimye yo mala Diko akantu kanyibukije sha usanga wimana nyene ugakomeza ukimana aje sini Imana gusa nyine abantu bakurabira mu ngira sinzi mu bihingira bakuraza ko Imana ariko je sini Imana bakurabiye mu bihe nyene nta nubwo yagenda umwana w'umutima mwiza vraiment ndakunda nasi urukundo oya karika kwibukije ko kantu karika kwibukije usanga hari umuntu hana kuzi nk'ingumye mbi tuvyihoze digomba bari usanga hari umuntu hano hana kuzi nk'ingumye mbi kandi uri umwana mwiza none umvanze uko
reka tuvyihoze biramusha nanje uraraba umugirire neza ndamusabire nubwo ntamuzi ndiko ndakwisabye uraraba umugenzi nkuko wagenje abandi ndakwisabye abandi nabagenjeje gute nabagenjeje gute sinakumbise urumugira neza harabuze umwe canke babiri umaze kugera none yasavye ngo ndamwubakire etage nanje ataniyo ndiyubakira numva n'uyu muhagura ashaka umwubakire ndamwubakire kandi usanga ari umuntu ashaka umwubakire ari ukurinze kumubomorera erega abantu bubaka inzu hari abantu bubaka inzu babanje kubomora iyindi ashaka kubanza umubomore ya mbere endene mwubaka ndamwubakire nyine ntayo byo kuri Rwanda mubomorera ndamwubakire afise ikibanza keneye mutereke mu etage watinye iki ko mbona amatafari woyaronka nta buryo mfise nta n'ingufu nikirira zo kubaka nariko ndibaza impamvu ku mbuga ngurukana bumenyi itabonekana cane ndiko nakubwiye nukuri nimba ari defu ni defu nimba ari karite nawe ni karite ibintu vyo kumva wareka igano wigeze gukora diko karandiye atazibuke nari guhava ndahagara karandiye amaze umwaka wose ndakidoga ndavuga ati diko niyo mpamvu nakubwiye ko je tutanebye diko uri na umwana ajya ku radio ngo Angeli nta Angeli n'umukobwa mwiza azibukina ariko ngo ntiyidandaza nuko amanidandaze mu Angeli uri umukinyi mwiza mbenda nabivugira hano kabisa one of my top 5 oya mvuge top 7 abakinyi ndwi beza hano mu Burundi muri filme bazi gukina nogenda ndagutwaye mundu ni wobura mugabo bijya bintu ronda nabisubiremo ntibaze ngo nabivuze ninyegeje Angeli we hari na konti ya Facebook ufise tureke page hariho account we ufise yego ubu nyene ico winjije ndakubarira ibike 3,000 n'amajana nga 3,000 uvuga bikeye uvuga 10 nawe uzana ko account iragira 10,000 irarenze 5,000 hayi ndafise bitandatu kuri konti birakunda konti irashobora kugira abantu barenga bo kiretse hari ubu konti bahindura ukuntu bukamera nk'amapage bashobora kurenga wa niyo mpamvu uri kurabisha abadufashe ufise account ya Facebook ifise 6,000 Diho iyo mpano yo kwipromotinga ku ma réseaux sociaux nayo ngira sivyo buri muntu asagira impano kanaka nukuri iyo mpano nayo ngira vraiment nukuri nayo ngira nibuze umuntu ngo wambere ngira w'umunebwe mba numva nyene mego sinzi nimba ari karite nimba ko ntakubesheye ahubwo rero ufuka musaba imbabazi kubera yuko wanyidogeye ntakurenganije barikunde kandi gahunda ubu nugufukama dusaba imbabazi niyo gahunda y'uno mwaka ukosheje ukubita inkoro hasi usaba ikigongo ntabwo tugusaba imbabazi kuko nakosa riri turabonye Angeli yofukamira umuhungu sha utabafukamira bo bazogufukamira nje nawe umuhungu yomfukamira sino navyemera none ko sinavyemera from uno mwaka rero ntaviriza gutekwa oya na propose kunyata inze gufukama mana afukama kubera kugira ngo anyereke ko aciye bugufi gose cyangwa anyereke ko ankunda gose heka ivyo bintu katani rukundo rubaho mana yanje Angeli nta rukundo ruriho Angeli nta rukundo rubaho ndeseve no kuri kwima ndafise petit frère nimba atari grand frère narinzi ngo nzomurangira ati kwa Angeli amagirije oya bon birabaho ubundi mvizadi sivyo ubundi nta rukundo rubaho ni feelings gusa nukumva umuntu umwimvise munandi uvuga ngo nakango ndamukunda wadukunze n'Imana yo mwijuru nta nundi munazo dukunda ba nikuze nyine akavuga ati okay jewe naka ndamwimvamwo navuga ngo ndagukunda none iyo feelings reka nemere bashaka ni feelings zigituma uvuze ngo urankunda no musurankunda je ukambwira ngo nakasigaye ndamwanga gute none kubera ko ndi umuntu ahinduka nta rukundo rero oya mu rujya mwanya nshobora kuba ntakubeshe naragukunda mwa kubera ko haje fenomene runaka itumye ruraheze ntabwo tuvuge gutyo rurahari mu rukundo abantu bakundana ntikoshikira rw'Imana je nta muntu aja kumama mashugo yanje kano kandi ndakanje ndakwiyumvamo ndakwiyumvamo ndagufi gutyo parango ndagukunda urankunda umuntu akwiye kuvuga ngo ndakwiyumvamo uranyumvamo parango urankunda uyu munsi hari umuntu yigeze kujana arambwira ngo ndagukunda take urankunda mu nyuma nzaruva ngo je ndamwanka ndamubaza we cagiye wambwira ngo urankunda uyu munsi uranyanka vyagute kandi gana niko se nigeze ndamukorera ni kuvuga ngo cagi ni kuvuga ngo kwa imwe nakubwira ati ni feelings kanaka kwa kunyumva mu kwatinze kurahera uragabanuka ni wacava rero ko kutankunda rero nta muntu yavuga ngo urumva ngo ndakunda azovuga ati ndakwiyumva muri ako kanya sometimes kwagabanutse byagenze gute
urukundo rwari murimwo rwagabanutse Yadiko nawe mbisa ugomba kumenya n'ibitakenewe wewe ndakwiyama none umuntu ku wa mbere aragukunda ku wa kabiri avyutsa avuga yuko akwanga nta kintu cabaye kwe oya none Diko ndakubaza ntabwo ari kuvuga ngo yabimbwiye umunsi ngo je bucisha acabimbwiye n'urugomba cyo ndakudondagura ndaguhita parita nyene mba numviye nkuri ryoshe menga wareka kunkuramo amajambo umuntu anje rumva umuntu arashobora kuba akunda nk'igitoki akaba agikunda nko muri uno mwaka mbwa gucaguma kijya cyane akakimara kwa mezi ugashanga mu mwaka uza carana mu Diko womba bari iyo dose tukayihe tubihebe womba bari iyo dose tukayihe tuhahebe ushobora kwinjira ahantu hatinjikwa yo kuhava bikakugora kumbe ngo n'umuntu yagusigiye ibikomere yanje reka tuvyihore kandi yari we wa mbere abikubwiye Imana n'abantu batera ibikomere kuri inosi ukibaza n'impamvu Imana yanabaremye avuga ati ne nk'uyu kwera Imana ntinicuza kubera muremye abantu vraiment ngo baremewe kubabaza abandi bantu kandi ukikana kubabaza gatanu nubwo wigeze ukibabaza wewe waramwitangiye uramuryohereza ubuzima umuha urukundo umuha umunezero w'ubwoko bwose yes ariko wewe ku mpera ya byose akaguhemba umubabaro abantu babazanya vraiment hari n'abantu jewe n'amava ari gihe ndiko ntibiragushika ku buryo mbwange aho ntibirakubaho byari gihe barabimbako nkumva imenga Imana yofuma yubikisi ikaturimbura twese ikarema abandi bantu bashashangira abo ngo hoza n'abantu b'imitima mizima abantu bafite umutima mwiza babaho batazi kwabaza abandi oya ico nikirashikira hamwe numve ziyo ahubwo ibyo tumaye gushikira we na challenge zindi z'ubuzima mugabo nk'urukundo rwakobaza Diko rurabo badoshadiko dushima Imana ugenda ubwire no dati warakoze mwami kuma oya guhemuka ndaza uburyo bibaba urazi yuko guhemuka nazo nyene bibabaza hafi gusumbya guhemukirwa mbega Rusha nibinganya no bahe nibi urane wowe nimba ushobora guhemukira umuntu Diko ukumva ko ubaye tushe vuga ngo uracafise mpwemu y'Imana akiri muri wewe hari abantu mengo ni nyamaswa aguhemukira mu gitondo ejo agasubira naniyumvire ko ufite umutima ubabara agakomeza kwisubiranya ryakose ariko kuba kuri umunyantege nk'imbere yiwe hari gihe ushobora gukunda umuntu bikaba intege nke zawe kuri we akumva imengo huguma kubabaza biriko biramuha uwo munezero ntanage n'umusi numwe ngo yihotuve yimvira ati mbega baje uyu muntu ko ndakorera ibarababara rero nuko were nimba warakoshereje umuntu kumva urababara wacafise mwe yera abantu batagira mwe yera bariho ako mwe rero ushobora kuba utamufise ukaba ufise conscience ico no kwita conscience ni nka gatima muntu agatima nakandi kajambo ntibuka mwe yera ngo umufise ngo umuntu wese wanya wagifise ubuntu muri we arafise agatima ko kumva tirone nk'ubo Angeli ko ndamuraje ataryamye kwe sindamuhemuki ubu Angeli ko ari karonda kubera urukundo uraho wese nanze ko je yaragafise naho gatima nakagi none Angeli ho baraho wakuye imvuga ivuga ngo urukundo ntirubaho oya ntirubaho man ako umuntu yara naguhemukiye mana gufata umukobwa mwiza nka Angeli uno musi akaba yicaye avanga urukundo nta ruhari kandi twe turiko turasoroma ku byamwa byabo mana bakundanye bari bamawe nabadawe hariya abo mukina sinema ibintu byose muragiti kwidibagura ndi abubu nta rukundo ruhari oya abo bose ngo baragitinga byagera ko bakina filime ho nubundi byose ngo baguma bikinira agatwe twongera tuba tuko turakina muri byo mwe ngo muragitinga utuma wigirisha oya gusa si twese twe turakunda nkuno munsi kuko mbe ntiwasubiriye mbona menga ntiwasubiriye kwa mu bintu by'urukundo nyuma ya iyo hari ivyo urumva navyo wasubiriye none hari ivyo urumva uno munsi wotera intambwe akaza ari serious niwo mwumviriza ababareka mwijyo Angeli kandi warononekaye kwe uzi kutacizerera mu rukundo ivyo bintu reka muzaje umutipu ukamwegizamina kuko experience urayifise kandi ndabona we biroroshe biragoye kukubesha ukamwegizamina ukabona yuko kabisa ari umuntu muzima no kongera ukamuha chance ya kabiri amahirwe I don't know navyanzipa sinzi nyene mugabo ngahari biremwe Imana yaremye bifise experience yo kumvisha umuntu Imana ashobora kuza vruma akakumvisha kandi bagira ko ari umuntu yigeze kugucumita icumu mu mutima bariho navyo nzi sinzi ko no sinavuga ngo sinomuha ayo mahirwe ndashobora kuyamuha ntawo menya naringize ubwoba niko ndagira ubwoba ngo havungira ko utazongera kugerageza
bona cyane baza kirone Angeli ubuzima bwe buzoherera nyene mu kuba single yiguma umusinga ari ngaho yikinire filme kugeza ashaje niba kibazo cyo bakiri he man ni mezani na mtoto shidiko ajyo rafise umwana navyo aruzi wow kanu kaza ere kumbe kaya kazira mama aza kaya kazira nako mwana wawe aza ere yuzina ni umukobwa n'umuhungu navyo aruzi diko navyaye umuhungu ntavyo narinzi diko navyo uzi ko afise umwana navyo narinzi hata wo biguhasa shana wo bima muganda mufisi kandi nk'ubusanga akuze yaratanguye na primaire arakoze ko wikoreye ko kera waravuze nka Kenza seza diko ndakwisabye diko ndakwisabye ariko rero nyuma yo kubyara ukaba ufise ikibondo ciza biraryoshe urakeneye n'urugo nayo nibitumwaka umuryango urabigushaka ko ivyo bintu navyo buke nibitumwaka mugura planning yuko bigenza neza ukaronka umuntu muzima bizo urabigiramo uruhara kubera urashobora Angeli kwicara nk'ubu urabona ugasanga hari request menshi abatipe barakuresha barakurondera bose ukaguma wanka ntugerageze kumune ko navuga ngo umushire ku munzano nabetere mwabana abantu nta muzima yo bari mu cyo twakora umugambi akaba papa wundi mwana nzibaruka kamo sambare uva hano nabigukundishije amonye Doctor of Love niwe mwahuje nizerera mu rukundo cyane diko kandi nagiye mbatiza abantu ngo n'abasengera nkabona birakunze kige nusengera amatwi yoze cyo kibazo wege nusengera amatwi yoze cyo kibazo nje ku mavi ariko ubanze wugurura umutima witegure kwakira wege nusengere none nashaka nzumgenze kwatura ni hani kugira rero kubera ko Imana nsenga igira nico ifatiyeko wifuza umutipe ameze gute yego jenze Imana y'ibimenyetso afse basi nubwo atokwa baba wo wigeze azoba nkunda anyitayeho aciye bugufi umutipe aciye bugufi umutipe atahurana kuko mu rukundo ubundi habamo kwihangana akabaho kumvikana akabaho no kubahana sivyo ivyo bikwije ibisigaye tuzobironderana birabishe bya bintu bya hano byateye ngo mu diaspora ngo afise akanoti yakarondeye ibintu by'amabogare nk'ibi bya kane wanyu basariye wewe ntacyo bikubwiye ujya no mu element ndamwizeye utipe wanyu witabango numwe akwita bango none ndikada kubateye mu bitaba element twe turaba element ndamwizeye man ndakwizeye akwita bango kutabangura none abakobwa niyo mpanuro haye musaza wawe kwe none man nere tuvuge gute ega kane bon ntipe mwiza kane ni bobo mwiza ntipe ari presentable ntipe umukobwa wese yamwifuza rero abakobwa nibigira injiji ngo barabakunda baragize iki azoba hashu ega none bivyari ikidi ko nawe ufite ubitse ico bivyara urabona nk'ubu wishira ku mukobwa none nkawe abakobwa jewe ndabaraba uburyo buyirirwa ku marezo sociaux ukavuga ati yaba ndagahungu yaba ndi umuhungu no akanzu je ndambwira kana tumvirize ijya abakobwa jewe umunsi nzokumva ko ari bagiye bakagenda barakuvuga ngo ntushoboye nzobabara ti kubera ko hamwe bogenda uko nyine bavuga ati kane nta cyatsi kuko nibo bizanye je kumbura umwana mubi wihoreye umwana mubi man musaza wawe niyo mpanuro muha uye none ni gute umwana w'umukobwa kumayishira ku muhungu atampukine ikibazo gushobora kwashikira kize ni kimwe ariko uravuga aragiye bakoze ivyo bintu babo bibaza ngo harimo urukundo kana arabahanye nk'uko uriko urabivuga ejo bazisanga barakomeretse tubaho dufise abakobwa benshi baguma bavuga ngo dufise ibikomere kirazira rero kuguma wishira ku muhungu uzi ko atagukunda reka man wofu mukomereka basimbwiye we nyina akaza akaguprovoka ahubwo ati je ndagukunda la save ariko apana kukomereka ari wo wijanye gute wishira ku cuma ko nduribona none kana hindutse rego bari hindutse cuma ariko ruke bari kuruke abahungu mwebwe akeza kanyu nakahedi ariko ibyiza by'abahungu ntabivuze abandi birirwa hano baririmba atabagabo barakaramba Imana bahezagire batugiriye ibyiza barahura shana abana barahura nabo shadi njakeza kabagabo ntakeza ni umva twakunze twumva ba mama batubwira ngo umugabo uje umugaburire wigaburiye kubera iki barazi ko ntakeza kanyu izo zari imbyino zo gucanisha amabara n'isaha izo zari imvugo zo gucanisha amabara bavuga ngo umugabo none niyo ugiye kubaka
hari ukuntu bakubwira ngo umugabo niyavuga ujye umufate nk'umwana kuko kimwe ntimushoboka mumeze nk'abana yo diho ariko igarama uranka abagabo diho mbabari sindabanga n'ukuri sindabanga ariko sindahura n'umuntu muzima jeff mvuge ngo uyu n'umuntu muzima mvuge ngo uyu n'umuntu bazi ngo mu cameraman wanje ngena n'umusore muzima ni mwiza kwa sheri uyu umugore wawe ntivyo matching si mwiza kwanje none niki conyereka kari muzima nawe tokuri abantu bakoze atoza kumpuragura umutima ngo abandi bavuga gusa ndagize ubwo numvise impanuro waka umusakane wazi anje gusakane reka ngwere gusakane case hari reka kugeza ubu ntituramenya nimba bajya abakobwa aribo bamwirondere canke abarundi none reka ndakubaze ariko je nagiye mbwira abantu warabonye amafoto bafitanye baramukuye muhira ku nguvu baja gukora shooting amafoto raso urazi amafoto je dufitanye nakane none wewe numukorege we murakorana numukorege none baje ntibakoranye nta gikorwa bakoranye film ira none se kandi iyo tugomba dukora igikorwa kugira ngo tugipromotinge turakora amafoto sivyo siko none bimeze cyo tuvuga ngo kandi turakundanye bashobora kuba barabyibeshe ko bagafatira ku mafoto umva kandi ndakwizeye man urumwere meze umva umukobwa wari wese uri kurisha none wowe ntimwakoranye ikiganiro nakandi yavuze ko bakundana yavuze imvugo zo kuzimiza ntatahuye neza bijya kandi kwarinze tupana nta mutahuye neza arayobeye cyangwa ushatse kugira ngo arayobeye nabo bazoyobera aho nyene birabaganje mbwa ndabahanura ukuramwe karenge nimba bataranakomereka bakuremwe karenge hakiri kare batarakomereka none ya element yanyu nko kuri kora bivuga kwikundwa cyane abazoza bose azobigenze nkuko uri kuramubwira yo bigenza kwa nana manirega mvizadi ko ndakubwira sivyo nejo bundi uri umukobwa uteye agaciro barakugira ikiyozo none ngende okay par exemple nakarorero no bifatire ubu ndashiniwe umutipe jewe murambona nkumva ndabaye clash nawe ukamucrashing hano muri entertainment yatanga akarorero nibisanzwe Chris uramucrashing izo shininde hasi ndamwibagire kanitanya akarorero muri meji wacu sivyo Keve 14 nakare sinje kure ngo baze ko banyagira twivugire Keve 14 nk'ubu Keve 14 sivyo ndagenda mbwiye Keve ndagukunda wambwiye ati Angela sindabirimo ariko nkomeje kuba nk'inyondwe ku nka none bica birangira bibaye gute ari umuhungu ari serious ashobora kuvuga ati wa mukobwa wawe mva inyuma mwebwe gama yo bari marayika umwami Yesu yibagiye hamwe ariko nkanje no kubwira ntagukunda kabisa anje je nitange kwa karero su kwivuga niko reka tubasi reka no kubwira ati anje nukuri ko Imana umva inyuma sindagushaka sindagukeneye izo nguvu ndazifise shuwa umwami Yesu akugirire neza akumera umugisha uko ntumemengo aruha abamarayika bakiri mwiza batari no mwijuru waravuga ati Keve nubwo yoca kumena amaso nta nicaha yo bihari none numwishiriye rega nivyandi byo ku ni ntuze batwaye ku umfe numwishiriye none ndiko cukuri kintu kuri wose no muharura kwa makosa mutipe yabwiye jewe wapi ngikunda ugumye none uyisuja no kumarezo soso yo kandi ndamukunda ndajya mu ndabite ararenze ahubwo bajya abana n'abana bezanje uzi impamvu baranse kuriniganwa ngo bicwe n'urukundo bahitamwe kudeclara kandi hajya barakize none ngo nayo bakigwara urukundo yarivugiye none bararuronse sukwimara mata kujya element yanyu bibera inbox wabimenyaga ni batatu niwavuze ngo nizo mbo wabyise iki wabyise affection intuze ya urukundo wavuze we ngo gwita ni ama feelings okay none feelings nimba feelings barazironse kindi bashaka niki barazironse barabikubwiye gati oya jese wabimbwira byoshoboka kuko mengo muraganira cyane oya banazironse burya wabikubwiye nani werekirika kubivugana ntari gitangaje kirimo ivyo nibibaho oya nani bishasha gadiko mbwira rero ino ndwi byakugendekeye gusa twinda kwisabye kandi urasotora nadi ndiko je ndakwisabye ubwo kwezi nta ndakwisabye womenya ko maze imyaka na anje kandi vyo kwemera ndakwihanisha kwe
Nihanisha mu biki none nemeye ivyo ntakoze imyaka Imana ikugirire neza. Amina amina. Nimba na kuno kwezi kwijanyuka nukuri agakiza kakugeza aha. Amina. Gusa ntaho ndakuzi ngo byuko ko ndiko ndakwagiritse. Kanoko ndakatu. Nara urambora. Canka uranyumva. Oya basidiko vuga ishukuri. Siniyeme. Haraho wigera unyumva basi. Mwatuno tudosiye mpora numva. Tudosiye wumva haraho sinibwo yenda kumva mugaye nondwe harahantu narayenda kumbiza. Jewe. Yego kwe. Oya anje kwani byo kube ubu rero sinkuru. None ntamiye ejo bundi. Sinibwumve vraiment uca mu atike tuganira ngo urumva gana yenda kumbisa ahantu. Jewe. Kwa papa mukuru hejuru cyane. Hejuru. Wizuhike. Ico ni eto n'umutima nunagira ndera ndumwere cyangwa uri mande bavuga ati oya hano muri entertainment mwa kano gaserikire wapi ti basi nuwogera wigera hariya kure cyane batazonamenya ivyo urimo oya ico coco nico karamuze kana gutorotse kwa gutorokera handi oya niko ntoroka ndiko je ndamazigiye vra oya umuntu niwe yizi ndiko ndabivuga gutyo wumva mengo ni joke wumva mengo nububeshi ariko umuntu niwe yizi je ndamazigiye vyovyo urafata ingingo kabisa manirega ingingo bigushobokera gute muri nosi ya hano n'ubushuhe burembeje abantu mu gisagara ca Bujumbura kabundi nta bushuhe bwo bakuburyo toshobora ku controller ntabwo ihuye n'ibigeragezo hano ngo hasigaye hari ibigeragezo byinshi by'abagabo umustare usa neza ibigeragezo ntambaro zigwana gute bibura diko sivyo bigeragezo ntibibura vama ku mwana w'umuntu kandi noneho ukiringa kuri nonse uko buri kose nubwo utaburi mwiza ubwo utoba udafise taye nziza nshobora kuba nafise taye nziza kuri diko par exemple ariko nkaba mfise taye nziza ku wundi muntu akunda uko kuntu kwawe umeze ariko ibigeragezo ntibibura rero ku muntu ahubwo umenya ngo ni gute nitwara muri vya bigeragezo nisigura ngo nakarangerageje cyo tujana muri ya nzira nshatsemo oya umuntu wundi no yaha respect icubaro utaciye nta muntu umwe azokigo ntuzotegereze ko nakazoza kukigo ariko wowe nuciye uzogenda je ni naciye uzogenda uvuga ati Angela ari icubahiro kora ko wabonye ko ndaciye ariko ni nacikurako uzogenda uvuga ati yo Angela haha kandi uvuga philosophy ndiko ndakumva kandi ucihaye uzoba uri kuratuma nanje ndakigo kubera ko nakirabiye kuri wewe turi kumwe ariko Angela turi ko cubahiro Zani Angela Mubana Imana igomba kugirira imbabazi uri bose muri imbere sinzi mpamvu mvuga ikintu kumva ikindi vyo ahubwo mbona amaraso ya Yesu akwiye kugutema akwiye sawa reka nilubire mwana w'ubwenge yumvira hega diko ngo yumvira mu nduru sawa so ni Angela twakiriye uherutse no guhamaguka mu bikorwa ni byinshi uri kurakora amafilms menshi mu mahiti ntogarukako ariko kimwe mu byatangaje abantu nukubonekana mu bikorwa nimba nakubonye ku mafoto nimba ari muri film muri hafi ya Nsoro ariko muri ni Soa warabonekana muri Soa aho kandi usigane ufitaniye n'umubano wihariye n'umugabo yitwa Nsoro mwahuye gute kugeza igihe yumvise ko yogushira mu bikorwa byiwe utwenze kuba mwahuye canke umubano wihariye mu Nsoro none ndikore ndakubaza iyo mbaza je ndiko nanje Jenny ze journalism diko sivyo come on wow iyo mbaza utarinze kurindira iyo mbaza utarinze kuvuga ngo nuko muri imisi mufitaniye Saro mubanye neza ko ya tubanye neza ariko navuga ngo dufitaniye umubano wihariye urumva ko kandi dufitaniye umubano wihariye uri special wihariye yego nawe wumva umuntu ashatse kuvuga wihariye kwiharira umuntu cyarico yego ni ikintu kiri special muregeranye turegeranye kwegeranye yego ariko uravyumva uko ndabitahura niko bitahura je sinzi uri kurabitahura gute ntabwo Mr. Soro tubanye nabi tubanye neza vraiment kandi twakoranye n'igikorwa cyitwa Soa kandi ndashima Imana kuko kibo kiragenda neza ubundi biraryoshe yuko zigikorwa ukabona ko ca trending kigera kure kuri ivyo ndabishima Imana kuko iyo yuko zigikorwa ukabona kiri hasi navyo bicana intege rero sorry nani Liberty tubanye neza ni mutipe mwiza ni mutipe ameze neza abana neza n'abantu ubundi uriya mutipe ikintu nabonye
utaramwegera ngo muganire hari ukuntu imenga ateye ubwoba hari ukuntu imengo nyine kandi imenga ari social umenga ntari ntabana n'abantu ubundi amezereka nanjye ujya mujyaho ntibona kumengo ndi kandi shabuja wewe nawe ni kumeze ko ngo ndi jenyene mengo ibi bintu nyine vya industry sindabirimo mengo si wondi afite mengo sindi ngene ariko umuntu akwa approachinze ucona ariko agasangura Angele bariko barabona muri mwanya ucuvuga ati kumbe wa mwana nuko yarameze rero twese twoye kujija abantu tutarashobora kubegera ngo tubumve rero Solo n'umwana mwiza kuri tele nabonye vraiment hari indi experience wagize hambavu yuko uri kuramuvuga gukorana nawe noneho mugakorana filme abantu bakunze hano hanze nko muri kariyere yawe hari ikindi kintu vyakunguye hari ikindi cigwa vyagusigiye guhura na Solo umva abantu babona uko kuntu ariko we mugahura noneho mukamatching mane guhura na Solo rega kuri je ni vy'agaciro ndumva ari sawa ndumva ntabwo bisanzwe kuba je yaranyumviriye none rega industry mwe bakobwa benshi kandi sije nyine nzi gukina ariko kuba yaranyumviriye ko akaza kundondera muri meja hariya ebana hakurya mbe ni mu gisyo ni he hari mu gisyo arindi nabyo akaza kunyumvira ko ni by'agaciro sivyo ntabwo ari ibintu biri easy birakomeye ariko Solo Jesse natangaye mbonye mukoranye twarigeze guhurana namwe ati bijya mu bakinyi beza dufise umuntu yitwa ashobora kuba nakuzi kera atari bwabikubwira umuntu yitwa Angele burya she's such a good actress ever ndibuka ko nagiye arabimbwiye gusa arakanu yambwiye ndakubwiye diho abonye rero nari nagiye kavuge yavuge nayo ngora ndiko ndaguhaye nubwo ngiye kwikazana nabiti ndabizi ndakuzi uri ndaguhaye arakanu yambwiye karacyoshe kanyongore basa hani baza kushobora ndasara rero singeza ndagatomboza antuka karamatanye nyene na quality yoba yarakubonyeko ashaka kukubwira maybe yuko ni wabandanya wewe urimo uzogera kure urihariye ego urazi ndakubwira ikintu namukundiye nozenya Solo hari umuntu ukorana nawe akanakubwira ati wakinye neza sije wanejereje urazi ukina n'umuntu ukarinda uheza nakubwira ati ivyo wakinye ni sawa ugakina basi ukazovyumvira muri commentaire nakakina neza ariko wowe wakorera igikorwa atigeza nagushimira cyo kintu ni wo muntu wenyene nakibonye ku muntu twagiye dukorana mu bantu undi muntu ni no muri meja ntibagutere intege bavuga ati Angele hajya muhira banera intege bareke haya ni nyumba birabasha uguma wabikoze nkora ibibi babishima uko nyene undi muntu ninde ni Justin Nabire ego Justin Nabire ni muntu kisho dukoranye mpeje gukora gusa ahita ambwira ati mwana uranyemeza biraryoshe biratuma umuntu yumva ko ikimurimwo atibesha impano yiwe abandi bayibona biratuma woshishikara mu rugendo nanje ndabikubwiye rero nta musura bimbwira usibye kujya ku maradio kambwira yuko ntidandaza oya nikajya konye n'umugabo rero naraje kugomagire oya ikiganiro giri mu ntango sinavuze ati mu bakinyirwa ibyo nose rukana nka Hollywood nukuri jewe nimba ari defo bafana banje je mutomba barira no kuri kw'Imana ibintu vyitwa ngo kwidandaza ku marezo sose uwo nkunda no kuri azomanda yankunde no kuri jewe uwo mwete nawe ngira mu nsengere ndabasavye amasengesho munera amasengesho nanje mere nk'abandi ngume nguruka ku marezo amafoto nashoshe je iyo mbona nawe ngira no kwifotoza bigutera ubunebwe ndiko no kuri iyo mbona nawe mfise era abazi gituma tayongira ndibuka ko no muri Solo yakomeje kunyinginga Angele ngo twifotoze ngo ndagufotore mane mbwira ko se nihageze ko nje kuri set iheri ivyo byo kuba twifotoza je numbati ako naraciye hano kuri studio nsanga uvuye kwifotoza haya mba mvuye ngira ko naciye hano nsanga uhejeje kuyifotoreza kwe ndiko nawe bureka kubesha ziko ndanayivuga sidia we niwe uja muri mutuzo kwifotoza nja muri nyinshi ndanamya ahantu naraciye nsanga uhejeje kwifotoza yabonye kuri screen usanga yari natwa tugiye kugira cover maybe yo bari cover kandi baza ko ari abantu nsora ahora yifotoza nibaza ko ari cover nandi vyo ndi wongeye kwifotoza cangira negeje birthday yanje frame naho ngo ndagiye iyo mpano naye ngira abafana banje mu nsenge nanje mba umuntu nk'abandi yego kweli kuri
ariko kandi nawe unsengera bambwiye ko ngiye kugusengera hambavu ya ca kindi nisho ngiye kwishira mu mitwaro nzokwishuta nyinshi ndiko nufite nzokwishuta bazobibona byakunze uzombwira ati neretswe ibi muga ntuzereka ibitari byo ano n'ubushaka ubuvugishwa buri positive gusa nonza na burya buvugisha abagoma bakubwira ngo ugiye kuba umuyardere ngo araronse umugabo buriya si none ubwo nk'imyaka maze je numva ibintu bimbabazi ngo mwe numva ibintu bimbabazi isoko nanje nakiri Jima ninyeretse wanamubuze no bikubwira mw'izina rya Yesu Kristo mwami Yesu andinde ivyo bibazo ni adari zana zo Angeli mba numva no gushimira nibwo twari duhuye mu kino kiganiro umenga tuba twagumana ariko umwanya wo nta nubwo budukundiye cyane ariko uri umwe mu bantu bagiye kubona kenshi turi kumwe tuzokorana n'ibindi byinshi hari abantu benshi bari badukurikiye bakunze ikiganiro cawe uburyo uciringa n'impanuro nyinshi uri kuragenda uvugiramo hambavu ya filme kumburuza kutubwira bakwiye kwitega ubwire ko natubwira ikintu basigarana ca duherekeza umushitsi twe niko bimeze muramerekeza yego n'umusi turaherekeza abashitsi tunabashikaneyo hambavu ya filme shasha ndafise filme suwayo irahari irikiragenda muri Major TV ndazibavugire ni zitatu ziriko zirasohoka mugazi zisa n'izirangiye zisa n'izirangiye tuma dutangure nuzenya kuja muri tunaje ndabizi ko abafana twabanyoteje ariko mutubabare bundi bino bintu birarusha twabwiye ko birusha monye twatsinze nimaze ngo nukubura arashobora tagomba kuvuga ngo impano zabuze amafaranga bagafaranga kariye riga bino bintu andi kindi naco dikorega bino bintu ntabwo ari kuvuga tubikora kwako tubikunda ariko ntabwo tubikora kugira ngo bidutungire imiryango uri wagatanguye neza gusa uburyo gahejeje tubikora kwako tubikunda ariko ntitubikora basi nta kintu kinini biratanga gituma mwo jewe ikintu imva mpagaze ku maguru yanje abiri kandi nshima Imana yo mwijuru filime ikintu cya mbere giyampaye ni inshuti n'abagenzi urakoze cyane none hari amafaranga namwe kwisi wigeze wumva baho atazanana aho hantu wewe azanana ku bantu mufitanye live ngo guhereje ibifaranga nivyo aca mu nshuti ariko sivyo none reka ndakubaze diko n'umuntu yarimye ukarima dufate par exemple ndarimye itomate ndazimbuye ngiye kuzidanda ndavuga ati izi tomate narimye nazidandaje amanguramo amafaranga sivyo none se biratandukanye no kuvuga ko Imana yaciye muri diko Imana bigateye bana diko kwanjere nyarutse ugenda umuhezagiye ati muhereze none biratandukanye nzovuga ati diko yaramezagiye nukuvuga kwa kurima kwanje swate ego nivyo kwa kurima kwanje gushobora kuba kwa my diko yaramezagiye voilà mugana nakubwiye nubwo biri uko biratandukanye kandi ikintu nemera basi tubivuga uko dufatiye ku nguvu mutakaza n'amafaranga yaba atari passion kubera ko amafaranga mushiramwe mutarayagarukana ino industry ntirakura mwova ngo ushoye miliyoni 5 ngo ugaruye ngo 70 sivyo yaba atari passion mu mwara bihebye yaba atari ibintu mukora mukunda muga ko numvise nk'ubu wewe wageze ku rugero rw'abajya abantu igisigaye nuko uronka amafaranga abo nsengera mane nanje ndonka amafaranga amafaranga giraze kubera yumvugeze kuri etape ikurikirana nayo ndonka amahera mane imitwaro yo ntwaye myinshi wari kuravuga kuri filime zigiye gusohoka hari filime nshasha igiye gusohoka yitwa Kayitesi n'izino ngiye birabwiye Kayitesi iyi filime tuzobitesi muri tego nimo mbaza izoca muzoyibona gusa ni filime nziza irimwo abakinyi benshi b'ivyamamare irimwo umuntu nkunda cyane Diane irimwo abantu benshi gose Diane wo kwa Sabasi okay mama past ndamukunda gose ujya mudamu neza aritonda cyo bugufi irimwo abantu benshi ariko hama muri Major naho ntabwo twahagaritse gusa turi mu myitego turi kuri tournage mwanya mashaka ku bikorwa byacu nta yindi ma collaboration handi nta zindi ushobora gutegekanya kubonekana mu mwaka kukiri hariho ariko se ntuhavuga bazohivugira kabisa nibaze ko amakuru arayo babayumvise ndagushimire kuba waje Imana iguhe umugisha cyane bimwe wasengera uno mwaka ubigereko kandi ndakwibutsa ko ugenda usengera bijya ntegerezwa kabisa nuko bivuga gacuderanje ariko ntegerezwa kandi bizokunda
Ubwakire gusa ubicakire Okay. ubifate nk'ukuri. Sawa Diko, merci beaucoup, nawe ndagushimiye gose ko kigoro no kunyumvirako ko imvye ati reka uyu munsi ngurane na Angeline vy'agaciro. Wankuye muri benshi ndacabisubiramwo, irimwo abantu benshi bari guhamagara abandi n'abandi, ariko uyu munsi bavuze ati nkeneye gukorana na Angeline. Ndabigushimira kabisa. Mwami Yesu abikomerera umugisha. Amen, amen. Muhezagirwaho muri namwe umugisha ubashikire ari mwinshi cyane. Turabakunda cyane. Hasta la vista. Diko Entertainment.